ndabivuga kuno munsi ni Xabi Alonso uriko raba yagiye kubavuga amajambo akomera avuga ngo bano bakinyi bitwa Rwiwe aramaze kuba ategerezo kwe karagerageza kukina ino systeme zane ko barakina ati witwa ndavuga ngo azwi kwizina rya Anthony Rudiga wewe aramaze gukina muri systeme muri equipe ya AkezaBurundi ariko ndakene bwana Houston tuze kuri kino kintu icyambere na mbere systeme wayibonye gute wemeranije n'uwitwa Xabi Alonso systeme iratanga Icizere kwishora kuba ari systeme nuvuga ngo Xabi Alonso uzokoresha ya 3-5D uno munsi tubivuga iki wongera ucano gira kuduga no kuri kano kantu kino defense wimbwira ko witwa Rwiwe yashokera muri defense novuga ati cyambere na mbere ino systeme ya Xabi Alonso novuga ati mu nkino ziwe zigera kuri zitatu nta gihe na kimwe tugize tubona systeme yigarukiriza inshuro zigera kuri zibiri mu nkino zose zigera kuri zitatu kira buri rukino rwose rufise systeme yago ariko ikindi naco ico tuzi coco nyamukuru nuko tuzi ko Xabi Alonso niwe mumenyereza agerageza kubakira kuri je ya kontra ya pressing ari nari mu mbere n'ama kontra attack mbere wanashima ati rekintu nsa nuwogaruka ko nicaye twaramonye mu rukino rwa mbere bahona ari Hilal byavuyemo twarabibonye ariko byatubwiye ati byatweretse ati birasaba ko tumuha umwanya nkuko yabivuze ati biragoye kubona ko Real Madrid muduza kuyibona ikora vyiza mu rukino rwa mbere ariko ivyiza bizoza biraboneka uko tuzuza twakina urukino kurundi kandi wanashima niko twanabibonye Real Madrid urukino rwa mbere yararukinye ariko tuza kubona ko Real Madrid nahe ije kuronka igitsindo kimwe bikarangira inganyije none umugwi wa Al Hilal ico gitsindo yakironse ko ari wa mugwi witwa Real Madrid ico gitsindo camunetse ko ari wa mugwi witwa Real Madrid ukomeye wa mugwi novuga utinyitse ku mugabane wa Buraya wa mugwi uwo ba urimo wari we wese ategezwa guhangana avuga ati ndi mu mugwi wa Real Madrid mwiza ukomeye ntegeza gukora uko bishoboka kose naje mbe mwiza nitange ku buryo bwose bushoboka kugira igitsindo kiboneke ni nayo mpamvu twagiye kuba tubona igitsindo kimwe urukino gira kabiri bahura na Pachuca Real Madrid yarakinye turabona ko ego nivyo Real Madrid yakinye yatsinze ariko nta rukino gwiza yatweretse ntigize dukonvinka ku buryo tushaka kuvuga ati Real Madrid no munsi yaza yacitse kuri bwa bukomezi irafise bwa bushobozi bwo gushaka guhangana namigwi komakomeye ndavuga Bayern ndetse n'indi ica gatatu naco twabonye ku munsi wejo kuko Real Madrid uko yatanguye isiko igeze uno munsi yagiye irakura yagiye irahinduka nkuko Xabi Alonso bitubwiye ico twabonye rero ku munsi wejo ni giki niyaje ya pressing yagiye guhindurirwa systeme ikiza kutwereka ko Real Madrid yamaze gutora umurongo Real Madrid byagenze neza je mu bisanzwe ku munsi wejo kuri ino systeme ya 3-5-2 nta kirenze je ndayinegurako ndayiha ibice bigera kuri 90%. Ibice 10 rero bica bisigara hehe ni hahandi nyine wagaruka kumbaza ati urabona ko ino defense y'abakinyi batatu Dini Hodgson na Olechouameni na Antonio Rudiga ko ibereye ko ikwiriye kuri no mikinire ya Real Madrid ku tuzo kubona Real Madrid ejo iza ikamera neza izogumana ubwiza no gutsinda ukutwara tubibonye ku munsi wejo mwijoro ryari riheze ico nabonye coco nicaye Real Madrid yagerageje gukorera hagati cyane yagerageje kubaka hagati yagerageje gukomeza hagati nivyo gerageje kuraba ukuntu yapanze uza gusanga abakinyi bose bagira kuri 5 bapanzwe hagati mu kibuga ariko harimo baba Alfubeki ndavuga Fran Garcia na none mukinyi Trent Alexander-Arnold bakoreye cyane imbere bongera bagaruka batagarutse cyane bagaruka ko batagarutse cyane kwibanda inyuma cyane ariko bagaruka hagati gufasha hagati cyane sinzi ko tuko turajana kuri aho hantu bice binyereka iki rero wa Madrid ni yahura na wa mugwi nkuko Patrick yashoye kuba nabivuga ngaho mugenzanje wa mugwi nawo tera pressing wa mugwi ufise ba milieu beza batera ama long pass agashika ku mukinyi neza nyezina bizogorana ko wa Dini Hodgson nivyo inyuma hariho umukinyi w'ubwenge akoresha ubwenge ndetse afise na time nziza ushobora gufasha mu mipira yo hejuru witwa Dini Hodgson ushobora gufasha mu mipira yo hejuru afise na bwa bwenge bwo kushaka kumenya ati ndi muri zone umukinyi bisaba ko ndamuzibiruku ndi muri zone bisaba ko umupira ndawutanguku ubwo bwenge arabufise kandi hariho na wa Antonio Rudiga biragoye cyane ko tuzomwizera cyane ku ruhande rwo gukoresha ubwenge ariko turamwizeye ku kintu c'inguvu uri kuranyumva uronse uhuye na wa mugwi utera counter attack wa mugwi ufise pressing
nk'iyo ufise ikigeretswe ko bafise abamiriye beza babandi bashobora gutera ama long pass babandi batera pass ndende zishika ku mukinyi nyezina ukacu bihuriyana na babakinyi ni babakinyi bafise umuvuduko babakinyi bafise icenga ese urafise icizere yuko babakinyi batatu bonyene basigaye bazoshobora kuzibira ya mipira myiziki yategwa na babakinyi bo hagati miremire igashika kuri babakinyi babasatirizi babakinyi bafise umuvuduko ko bazohava bazibigwa na babakinyi batatu babakinyi Dean Hodgson na ba Olechwameni na wa Antonio Rudiga mu gihe tuzi yuko ba Fran Garcia na nuno mukinyi nuze ya Alexander Arnold atariho bari tuzoba barize imbere gusa ico nico kintu rero ndiko ndagaruka nkabona kuri Real Madrid nivyo yatwetse urukino rwiza nivyo yatwetse ko batanguye kuba banatorana mbere izo binakanganye ariko kuri iki kintu cyo kumva yuko Real Madrid ejo nejo bundi shobora guhura na wa mugwi nawo nyine utera pressing ufise babasatirizi beza baduga bakomeye izohura nibibazo ariko nyene nganyene urecu wameraza kuba aguma muri Ajax canke urecu wameraza gusubira kuba agaruka hagati mu kibuga hagati mu kibuga twanya aba Fede Valverde twabonye witwa Jude Bellingham twabonye n'uwitwa Radagire nivyo inyuma bakora kina nkuko turavuga ngo muri even system usanga witwa Trent akakina hagati mu kibuga n'uwitwa Fran Garcia ariko ndakene kano kantu ko numva mwese ba Patrick yabana wewe Houston uri kuravuga yuko biza kugorana cyane kuzabona equipe ya Madrid iri kirashobora kuba ikina na equipe ikina pressing uno musi uriye Chouameni burya arabere kuzoguma muri Ajax canke Raul Session nagaruka azokina hagati mu kibuga azogaruka muri Ajax cyabitwa ba Eden Militao n'abandi bakiye batandukanye ubwo witwa Xabi Alonso niyo hindura abandi bakinyi nimba komba gukira systeme ya A3 uriye Chouameni aza kuba yisanga muri true uno musi muri Real Madrid tuzi ngo buri mukinyi wese yagiriwe amahirwe ushobora gutangura muri 11 aje mu kibuga aje gukora meme na Thibaut Courtois ari mwizamu nawe nyene arasabwa gukora hari imipira bamusaba gusohoka akaja kuyirondera n'iyindi usanga nyene ari yindi arindira mwizamu bivuze gute rero nimba uri Olechwameni uba uzi kuri umukinyi hagati mu kibuga nimba uri Vinicius Junior uzi kuri umukinyi w'imbere hamaze kuba ikintu cha markage twese turaza gukora turaza kurondera turaza kwaka imipira uwo ni muri Vinicius Junior umukinyi w'imbere ku ubusatizi mironefu hageze yaho tuza gukora markage uragaruka inyuma ufumushika ngaha kuri 10 urondere mu gihe 10 nawe yamanutse uko nimba tubona Olechwameni ari ngaha inyuma nibivuze ngo hole ya Olechwameni ngo ni muri axe nyene kuko ntaho twigize tubona abakinyi bo muri axe baba batatu ico ije ivuga mbere na mbere ya 3-5-2 bugije ugerageje kuraba nije yo kurondera gushira ubwinshi hagati mu kibuga muri rusange nico je ivuga ariko buri kintu cyose kigira avantage kakagira na inconvénient ama avantage canke uburusho ije izana n'ubuwe akarusho ka mbere nuko mbere na mbere agwiza umuriro canke agwiza umuvuduko w'urukino kongereza ingufu ibintu nk'ivyo okay wongereza ingufu hagati mu kibuga uko kongereza ingufu nuko bwa mbere na mbere umanza utuma hagati mu kibuga haje bakinyi benshi bigatuma equipe adverse ibura ukuntu ishobora gucisha imipira hagati mu kibuga kuko niwa ugwa kuri Radagire uza gusanga mu kanya uguye kuri inde kuri no musitwa Federico Valverde Jude Bellingham ni hari ndetse n'abandi bakinyi batandukanye ba Trent niho bariko barafasha ivyo ni ikintu cyambere ciza bitumwa ninoje ya 3-5-2 hanyuma ikindi kigira kabiri nuko mbere na mbere ije ikindi ikora ituma muri defense haba nk'ikintu kimeze nk'urufunguruzo cyangwa nk'igufuri kubera ko umunimero 6 aba yegereye cyane cyangwa yegeranye cyane no mukinyi wo kuri nimero 5 kandi kigira kabiri babaniye equipe hagati mu kibuga biza gutuma wa mu defenseur central yisanga atakazi kanene ariko arakora mu kibuga hanyuma kandi bituma equipe itera pressing cyane ku adversaire kuko hari abakinyi babaratero bari ku mpande babita abapisto uwo kuri 2 no kuri 3 baza ko begereye cyane hagati bituma bashobora kubona neza iyo bashobora kujana imipira mu busatirizi ahari hose bipfuza kwiza gushika hanyuma kandi ije ituma equipe iri kwirayikina ya 3-5-2 ituma equipe iri kwirayikina ironka ama espace manini yo gukiniramwe kuko
equipe adverse iza gusabwa kuzibira kugira ngo ishobore n'imiburi buri gukinisha je contre attaque hanyuma wanashima kubera ko bariko barabuzwa je yabo ntibariko baratora neza ivyo barimwo biraza gutuma rero equipe iri kwirakinije ya 3-5-2 ironka ama espace manini yo gukina mugabo isaba iki ubwa mbere na mbere isaba aba defenseur batatu umudefenseur umwe muri bo ategerezwa kuba umudefenseur bita umuribero ndavuga babakinyi cyane cyane usanga kina kuri nimero 6 ni wa mugabo imipira yo hejuru ashobora kuyikina keshi wanashima ni kinyeni cha Xabi Alonso akinisha umukinyi nka Uriyecu wamenye yasanzwe akina hagati mu kibuga kuri 6 no kuvuga babandi bazi gufata imipira mu buryo bwihuse kuko izo occasion ziza kuboneka ziza mwizamu gihe ntiziba ari occasion ziri danger cyane mugabo ziza kuza ari occasion ziriko zirageragezwa uburyo bwose kubakwa na equipe adverse nimba yabuza aho hagati mu kibuga ziza kugerageza gutera imipira miremire yinjira muri defense yo muguri kuri kiniyo je ikigira kabiri baza gukenera abakinyi bagera kuri babiri bitwa abastopper canke babakinyi bajijwe guhagarika imipira mu buryo bunyarutse babakinyi rero baza gukinishwa ku ruhande wa Antonio Rudiga none mukinyi bakinishijeho yitwa Dino Jeans ni ku ruhande rwanje nabonye badafise izikarite kuko uyu mukinyi Din ndamubona nk'umuribero wa mukinyi yoshobora gukina n'imiburi buri kuri 6 kuko na Jay akina nk'umukinyi wo hagati yo zikinije na kwijana ndemeranye Jembe wanashimana na mukinisha 6 n'umumenyereza wa Real Madrid yo ari umukinyi mwiza hagati mu kibuga kuri 6 uburyo Din akina nk'umunimero 6 umupira utuje kugerageza kuhaka imipira wa adversaire imipira yo hejuru gashobora gutsindira amadiwere menshi kuko nabivuze numwe mu bakinyi babaye batatu ba mbere batsindiye amadiwere menshi muri Premier League namuremo na pimimetero 1 na santimetero 97 Chouameni nawe yari nk'ubwo buryo mugabo urabona yuko ikarite iramugora akantu gatonya hanyuma ikanasaba babakinyi bo hagati bashobora kuvaria canke guhindagura ibibanza nico gituma twaje kubona Ardagire yahora akinishwa cyane ku ruhande rw'iburyo ejo ariko akinishwa ku ruhande rw'ibubamfu kugira ngo batere bamenyera guhindagura ibibanza ndetse na Jude Bellingham yaje kwitora neza ariko akiriko akinira ku ruhande rw'iburyo ivyo atigeze akora muri sezo zigera kuri 2 yaramaze muri equipe ya Real Madrid hanyuma gakinira n'abasatirizi babiri bameze gute babasatirizi bazi icitwa ku exploit canke kwiyagura nimba bisabwe ko nji ubamfu ndajayo nimba bisabwa ko nza gukinira hagati mu kibuga ndahakinira rero nari kumvuga kuri karite y'umukinyi umwe yitwa nde umuribero wa nimero 6 yaje gukina inyuma canke wa mukinyi ashobora gukina azi gufata imipira neza yinjiye muri defense yiwe yitwa Chouameni ari yeriko arakina ku munsi w'ejo wa Real Madrid uwo mukinyi ategerezwa kuba wa wundi azi neza ngo nivyaba ngombwa ndaja gusova ndaza kuja inyuma y'uno mukinyi ariko nkinira kuri nimero 2 ndaza kuja inyuma y'uno mukinyi ariko nkina 3 witwa Antonio Rudiga ndetse na Dino Jensen hanyuma Chouameni iyi karite arayibuze kubera ko Chouameni hari ukuntu muriwe ameze nk'ubunebwa gatonya mu bijanye n'imipira yinjira muri defense yiwe umupira umaze kumurengana uciye hejuru uri Chouameni abawuhivye umupira amaze kubona yuko Chouameni amaze kubona yuko umupira sigwiwe nyine 100% arawuheba ibi rero binyereka ngo Aurelien Chouameni harakantu kagakarite gatabura mu bijanye n'inoje niyo mpamvu uno mugabo yitwa Xabi Alonso mu yari yaje gukinisha yashaka iki yashaka ko muri defense centrale yo hatereka Dino Jensen hanyuma ku ruhande buryo akatereka no mukinyi yitwa Antonio Rudiga nabikinye muri Chelsea ibubamfa gacakinisha umukinyi yitwa nde David Araba apana Aurelien Chouameni canke Raul Asensio ariko mugabo bivanye nuko kubura kwaba bakinyi niyo mpamvu ariko akinisha umukinyi yitwa nde yitwa Aurelien Chouameni hagati muri defense vyanatumye haboneka ya espace wa mukinyera wa mu libero yarabereye kuzibira iri hagati yande yiwe na Antonio Rudiga bigatuma aba bakinyi baba adversaire bashobora kuronka occasion zinjira ziciye hagati yande ya Rudiga na Chouameni kubera ko haraga karite gato abura Dino Jensen yari gushobora gukorera ko rero kubwanje Jenny nziza ariko mugabo iracabuze no mukinyi ashobora kuza gukina muri iki kibanza kuko Chouameni ni umukinyi hagati kuri 6 nubwo Federico Valverde yakinye neza kuko yasanze equipe yisanzuye ariko mugabo urabona yuko harimo akantu kari kabuze muri defense ya equipe yande ya Real Madrid ashaka kwakinisha Chouameni mugabo amuforumye mu bundi buryo butandukanye n'ubwo Chouameni amaze imisa kinamo rero kubwanje JR nziza ndetse na application yayo yabaye nziza kuko Fran Garcia na Trent bakoze kakazi kabo bari bajejwe Vinicius Junior nubwo bitakunze cyane ko abigera ko mugabo wabonye yuko yari yisanzuye muri je yakinye ndetse yanagerageje kwa applica je yiwe ndetse no hagati mu kibuga Ardagire ndetse na
na Jude Bellingham bagerageje bakoza akazi kabo bari bajijwe hagati mu kibuga. Federico Valverde nkumanya kwisanzura ndetse anerekana ngo ndiko ndakina muri nimero 6 yaje y'umukinyi yitwa Carlos Casemiro yo kwegera surface de réparation mu gihe tudafise umupira twagiye gusatira ndashobora kuyigerageza nkayikina ndetse na za shuti zanje ziba zimeze neza ndashobora no kuzibyaza musaronka ivyo bitsinda. Rero ku ruhande rwanje nabonye je nziza ku ruhande rwa Real Madrid nagaye kano kantu gusa ko kujanye na nono mukinyi nimero 5 yitwa Aurier Chouameni yaje kuzikinishwamo kubera ko ari ako gakaritabuze nivyo nagaye handi ho jewe nashimye neza n'uburyo uno mugabo yakinishije equipe ndetse n'amaremplacement yakoze akamenya igihe cyo kubikorera. Ya nuko kabisa bimeze kuri equipe novuga ya Real Madrid kuri system novuga ngo bariko baragerageza kuba bariko barakinako kugira ngo barabe novuga ko bashobora kuba ari equipe novuga ngo ishobora kuba igira umusaruro muri zino system zabo za Xabi Alonso novuga ngo muri zino nkishaka kuri zitatu yakina equipe ya Strasbourg gushika kuri no equipe novuga ngo ya Pachuca hamwe n'ino equipe novuga ngo Ari yo muri Saudi Pro League canke muri Arabie Saoudite. Ariko kandi tuva kuri equipe ya Real Madrid ko tutava kuri equipe ya Madrid ahubwo tugenda kuraba urugero rwamwe w'abakintu uvuga ngo batandukanye tubadakwa duhera wanashaka kuwitwa Vinicius Junior anuva ku munsi wejo yerekana kino kinoza gutsinda ibitsindo shika kuri igitsindo kimwe yongera bana atanga na passe zive ku munsi wejo anaba MVP novuga ngo igana rose amatashika kuri 7.9 turakene kuba nibaza eske uitwa Vinicius Junior muri zino nkishika kuri zitatu wakinyina equipe ya Al Hilal wakinye Al Hilal yakinye minota shika kuri 80 yongera kina na minota 87 kuri equipe ya Pachuca ari kuri Pachuca rero rose amatashika 3.2 kuri 2 mu kuri Al Hilal ya rose amatashika kuri 5.2 ku munsi wejo naho aza kuronka atashika kuri 9 ndakeneye rero uitwa Vinicius Junior bwana Houston uno Vinicius Junior ko tubona ko mengo ku munsi wejo yakinye match nziza yinjiye mengo arakora ka match keza cyangwa match nziza tuvuge ko uitwa Vinicius Junior yobagarutse mu bihe vyiwe vyiza ava muri vya bintu uvuga ngo bitari vyiza muri equipe de Madrid. Ya igambe na mbere novuga ati guhera mu ntango ya saison ya 2024 ubu niyo tugiye kubona Vinicius Junior twabonye muri saison ya 2024 kuko muri 2025 dutangura saison ya 2025 mu nkino zigera kuri mbere wanashima na zose twarabonye Vinicius atigeze aba mwiza twarabonye muri rusange kadufatire ku mugwa Real Madrid. Real Madrid ntigeze iba nziza muri rusange ariko kutabari kuyiza ku mugwa Real Madrid kwari gufatikanyije n'abakinyi nabo nyine ubwabo batabaye beza cyane cyane turagaruka kuri Vinicius Junior. Vinicius Junior tumaze igihe n'imiburi tumaze na saison yose tutigeze tubona Vinicius Junior yabaye mwiza saison ya 2025 ariko ku rukino rwejo bariko barahura n'umugwi ndavuga uno mugwi wa Salzburg niho Vinicius Junior twagiye kumubona yagarukanye bwa bwiza bwiye twa dusanzwe tumumenyereye ko ahubwo si bumwe gusa twa dusanzwe tumumenyereye ko hari n'agasunuzo kagiye kuba kanarenga ko bivuze gute rero ya migambi ya Xabi Alonso ariko aravuga ati yamara ego nivyo Vinicius Junior n'umukingiye kuba ndiko ndarakoresha cyane wanashima mu Real de Madrid ariko kandi kubijanye no gusubira inyuma kwiwe jewe nzicara tuzicarana tuzoyaga kugira dushobore kwiga ukuntu dushaka kugarukana urugero guno mukinyi Vinicius Junior kandi nizere ko ibiyago vraiment twabonye akamaro k'ibiyago twabonye akamaro k'inama kuko ugegeje kuri amateka ya Vinicius Junior muri no mwaka uheze Hambe wanashima ni muru nyene twacana urimo burya nturanahera uno musi bako bakira Mondial do Club Vinicius Junior uzosanga hari hazi inkino zigera muri 10 tutako turamubona Vinicius Junior karashikana amanota agera kuri 7 hariye kuko Vinicius Junior ndagaruka mbere wanashima mbere ku rukino rwa ngene ndaca ku Magra Rendez-vous izi match ziba zikomeye ziba zifite ico zivuga ndaca ku Magra Rendez-vous nta kibazo kamera ku rukino rwa hariya anavuga muri Copa del Rey muri Copa del Rey hariya muri La Liga bako bahora n'umugwa FC Barcelona igihe batsindwa amanota agera batsindwa ibitsindo bigera kuri 3 kuri 2 Vinicius Junior uzosanga urukino rwagiye kurangira afise amanota agera kuri 5 n'ibice Vinicius Junior ku rukino rwakurikiye itariki 4 z'ukwezi kwa gatanu bako bahura n'umugwa wa Celta Vigo Vinicius Junior agiye urukino rwagiye kurangira kiminota 90 urukino rurangira Vinicius Junior afise amanota agera kuri 6 n'ibice 3 rurangiye gute gwarangiye umugwi wa Real Madrid waratsinze ibitsindo bigera kuri 3 kuri 2 vya Celta Vigo urukino rwahuje kandi n'umugwi wa FC Barcelona itariki 11 z'ukwa gatanu gwarangiye batsinzwe ibitsindo bigera kuri 4 kuri 3 mu gihe Vinicius Junior yakinye iminota igera kuri 88
gwarangiye afise amanota agera kuri 6.5 uwo ni Vinicius Junior. Ndagaruka ku rukino rwa Real Sociedad bakinye itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu. Real Madrid yatsinze ibitsindo bigera kuri 2-0 umugwa Real Sociedad. Vinicius Junior yakinye iminota 35 n'ivyo yaratanzemo assist, ariko kandi urukino rwarangiye Vinicius Junior afise amanota agera kuri 5-6 ayo novuga ati yarakwiye bivaye n'iminota yashoboye kuba ariko aranakina hariya. Vinicius Junior ku rukino rw'itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu nyene hari June hariya bako bahura wari umugwi wande hari wa Equateur muri Brazil mu kukina igikombe cyo kurondera gukina igikombe cy'isi aho ni muri Brazil igikombe cy'isi hariya kurondera igikombe cy'isi muri Brazil bya Brazil byo twabigaruka kuko Vinicius Junior twanabonye n'igihe yigeze aba mwiza muri Real Madrid hoho muri Brazil nigeze aba mwiza kietwe no munsi kuri cyagumye byanga Ketsu rukino bariko gukina n'umugwi wa Paraguay yatsinze mu gitsindo cya Paraguay hari yatsinze mu gitsindo kimwe cyabonetse ku ruhande rwa Brazil cyabaye cya Vinicius Junior. Niho novuga ati yagize vyiza ariko naho nyene yaronse amanota agera kuri 8 n'ibice bibiri aho yarakoze vyiza, ariko kandi tugaruke kuri Coupe du Monde des Clubs tariki 18 z'uku kwezi Vinicius Junior bako bahura n'umugwi wa Al Hilal yakiminota 80 atahukana amanota 5 n'ibice bibiri. Basubira kandi barakina urukino bakinye na Pachuca umugwi wa Real Madrid ko atsinda igitsindo kigera kuri ibitsindo bigera kuri 3-1. Vinicius Junior yakinye iminota 87 aronka amanota agera kuri 6 n'ibice bibiri. Ku rukino rwejo bahura n'umugwi wa Salzburg basinze ibitsindo bigera kuri 3-0 arimo igitsindo na assist vya Vinicius Junior. Mu minota 66 yakinye yaronse amanota agera kuri 7 n'ibice 9 arongera atahukana n'agashimwe ka homme du match niwe mukinyi yaranze urukino. Urumva Vinicius Junior mu nkino nitwovuga ati Vinicius Junior ngo urugero rwiwe ngo rusiguye gute buri mukinyi wese canke buri muntu wese akurikirana umupira w'amaguru buri mufana wese wa Real Madrid nankeka canke nahengeshanya kuvuga kuko ni ibintu biri clear biboneka. Vinicius Junior ku rukino rwejo rutandukanye n'inkino zose yakoze muri ino saison ya 2025 mu mugwa Real Madrid. Bivuze gute rero reka tugire Icizere tikumbure ubumenyereza Xabi Alonso yatsinze urubanza ko gushobora kugarukana Vinicius Junior mu bigero vyiwe nivyashika ntabe yanaduhenze kuko ashobora kuba yanaduhenze navyo nyene bibaho basanga no musi Vinicius Junior yabaye wa wundi twifuza no musi Vinicius Junior ntakiri wa wundi avuga ati namaze gushika imbere y'izamu reka nihitishirizemo uno musi uramubona ko naho abafise amahirwe yo gushaka gutsinda ariko mu gihe abona ko hariho mugenzi we ari ku ruhande ayafise gusumba nahengeshanya ku umupira twarabonye pasi yahaye Federico Valverde agatsinda igitsindo usanga wari umupira Vinicius Junior wenyine anawitereye yona tsinda ariko birangira amaye pasi banamubajije n'ikibazo kuri iyo pasi rero kuravuga witwa Vinicius Junior bamubaza ati mbega ipasi urashaka kuyikura Atanga ku munsi w'ejo yo ari pasi novuga ngo imeze nk'iyaguti uravuze wumva aravuga amajambo avuga ati pasi ya Federico Valverde ku gitsindo ca kabiri agapira no kuvuga ukuntu yanagatanze yirutse bamwe umupira agera imbere yizamu ariko aranigana n'umudefenseri wa wino equipe ya Salzburg amwankira kugira ntatere mu igori. Vinicius yakurondera gutera mu izamu acamira nk'usubije agapira inyuma ewana neza cyane mu kuguru kwa Federico Valverde atanumwe yari yabonye yajazananye atera igitsindo kimeze neza cyane gose aka kantu guti yarigeze no kugakora nawe yagakoze bamubaje ati mbega watanze passe zive ya nkasire anabo majamo yino vuga yavuze ati yari passe nziza ati mbere iri imwe mu mameyere canke mu mameyere nigeze kuba ntanga mu passe zive maze gutanga muri equipe ya Madrid nande atandukanye je passe ya ati le de meilleur dota ugeza muri kano kaje do toureta byongera cyavuga ati surtout pour Valverde qui me donne beaucoup de confiance je passe cyane kuri Valverde wewe Icizere cyinshi yeah je passe ya Vinicius Junior yanyetse ko Vinicius Junior yahindutse ku rwego rwo hejuru cyane yahindutse kumbure ntiyakomeza muri urugero twamubonye ko ku munsi w'ejo tuko turabona Real Madrid bwa busatirizi twavuga ku mwaka uheza ati bugiye gukogwa na Vinicius Junior na Kylian Mbappe na Rodrigo Goes butigeze bumera nkuko twabuvuga ariko no mwaka uragiye mbere no gusumba kumera uko twabuvuga bwari kumera mu mwaka uheze. Je kubganje ivyo Vinicius yakoze ni ibintu nzi neza ko Vinicius yakaba yategezwe gukora wanashima urugero Vinicius afise canke ivyo je nizera muri Vinicius birenze ivyo nabaraye mbonye mu kibuga kubera ko je Vinicius ndamuzi muri avana ne passé kiramba patarashika muri equipe ndamuzi naramubona ivyo yakina
ubwo bavuga ko abereye agashime ka Ballon d'Or narabona ivyo umukinyi yitwa Vinicius yakina ariko Vinicius mugende murabe no mu mateka ntiyigeze aba umukinyi mwiza cagihe aba afise umukinyi wundi muri equipe asa n'ugomba kumurusha ubu erega gende murabe muri Real Madrid erega nivyo kunda ko Vinicius Junior akina je yiwe acenka cyane yegera imbere atsinda ivyo bitsindo atangiye imipira ivamwe ibitsindo kiri Mbappe yice ahagaze hajya ubu Vinicius Junior ariko akinana na Mbappe arabizi neza ngo biraza kungora canke biraza kuba bibi igihe nza gufata umupira nkawucenka canke nkawigumiza ku mwanya munini Mbappe nawe umwimye ahagaze hajye kandi yamaze kwiruka kundondera ko iki passe niyo mpamvu Vini buri bintu byose akina agikora ku mupira gusa ariyo Mbappe araraba karondeza iyo ashobora kuja gutanga umupira kandi aba yiteze ngo niyo Mbappe yinjira akaba yinjiye neza hanyuma jewe Vinicius nkaba ntamuhaye umupira mwiza wo gutsinda abantu bose baraza kuvuga ngo Vinicius wakina ibintu bibi ariko mugabo nk'umurukino rwo ku munsi w'ejo ravuga ngo nimba afise umupira ndabizi yuko ni jewe ndi mu kibuga gutsinda ivyo bitsindo jenyine nije ndongoye ataki ya Real Madrid akakanya rero kubwanje kugeza ubwo ndaza gucenka ninjire nyaruka nzi neza yuko nivyaba ngombwa ndaza guhundi mukinyi nibitaba ngombwa ndaza kwitirira mwiza uvuga ngo nta pressure yarari ko ku munsi w'ejo ndetse kandi ikintu cyamufashije ku munsi w'ejo urabe n'igitsindo ya Vinicius yatsinze yarahagaze kuri 9 ariko mu gihe kiramba pa hari Vinicius yagiye yohashika gute ko mu gihe hanahashize canka nabigirageje aba yamaze kugungana na Kylian Mbappe rote ntibikunda hariho Vinicius adashobora gukina kubera ko Kylian Mbappe atari ariho ariko mugabo Fran nako Gonzalo Garcia ni yabahari Gonzalo aza gusubira inyuma Vinicius yisange mu busatirize wenyene yisanga atagiharo c'aba defenseur babiri batatu bamuriko ashobore gucenka neza uno muri kimwe mu vyatumye Vinicius Junior ashobora gukina urukino rwiza bitanyemeza ngo niyo Mbappe yaza Vinicius azokina runo rukino nivyo nagomba ndakubaza ego ati eske Kylian Mbappe niyagaruka tubaza gusubira kubona Vinicius Junior yasubiye kugaruka agomba kuri rwarugero canke Vinicius Junior tubaza gusubira kuba tumubona ashobora kugaruka kuri rwarugero witwa ko rubayabaye nico nyene je kubwanje biragoye kunyemeza ngo Vinicius twaraye tubonye niwe Vinicius mwiza tuzobona ari kumwe na Kylian Mbappe rote hanyuma ikigira kabiri nivyo hari n'amajambo nabonye Vinicius avuga umenga aravyirengagiza cyane kijanye na motivation mu kibuga ku bijanye n'ivyo abafana bakuvuga ko criticism canke ibindi bibazo bitandukanye ariko mugabo buri mukinyi wese ategezwe kuko wako n'ikintu citwa criticism canke kunegurwa ndetse na Cristiano Ronaldo vyarigeze kumubako ubwo abakifana ba equipe ya Real Madrid bo nyine ubwabo usanga bamwitukira bagira gute mugabo ni motivation idasanzwe ku mukinyi muri ico gihe ca criticism yiratrouver umunsi umwe akagira performance nziza kuko bimwereka ngo ndabemeje ku buryo n'urundi rukina zo zavuga ngo bagena narabemeje nawe mu majambo yanavuze bwana Patrick ku kintu cyo gukritika witwa ndavuga ngo Vinicius Junior yavuze neza ati j'aime vraiment Real Madrid ndakunda cyane equipe de Madrid azabaca muza kukanura uvuga ko ka critique canke ka pression aravuga ati jewe ntabwo critique yigira iki ntabwo ari kibazo kugeza muri kano kanya kuri jewe ati kugeza muri kano kanya ndanezerewe cyane nino equipe ya Real Madrid ati kandi ndanezerewe kandi n'umumenyereza wanje ndavuga ngo Xabi Alonso ntumva ko ari kakano yuko yaba pressure yaba critique wewe wabona ko atakibazo na kimwe muteye muri equipe oya jibi ntavyo nemera ibi n'amajambo nyine umuntu avuga kuko atabivuze ku rukino rwa Pachuca ubwo yafata amafoto yose yari kuri story yiwe ya Agiye yarashize hejuru akayafuta agakura ko foto zose zari zisa n'izimugaragaza nk'umukinyi wa Real Madrid kubera ko ziri mu ivyo bitutsi criticism zitegezwa gukora ku mukinyi ni nayo mpamvu bavuga ngo ntabwo ari kibazo kugeza muri kano kanya kuri we bariko baramutuka bamugirira racisme canke banamutuka bamuhora ibindi bintu bitandukanye niyo mpamvu ibi bintu byo kuvuga ngo nta criticism ngo ntaco zinkora ku bisivyo ni guhenda makungu ibi ni guhenda makungu nyene kubera ko ukeneye kwiremesha muri wewe andi ho bitegezwa kugukora ko ibintu vya criticism kuko na Cristiano yakuriye habi nabivuze izi criticism zaramukora kuko na Lionel Messi yabaze ngo performance zanje ziri hejuru y'abandi bakinyi bose bari mu kibuga izi criticism bazikoze zaramukora rero kubwanje ibisivyo criticism zirafise aho zimaze gukora kuri Vinicius Junior tukanabibona mu kibuga uko ariko arakina motivation ikabura kuko
motivation bwa mbere na mbere rava ku rukino muri ko murakina equipe yawe uri kurakina neza umukinyi ukomeye urabona yuko ibintu bigenda neza cyane ukabona yuko ni nguvu nawe muri wowe zije hanyuma ikigira kabiri kijanye nuko nawe ku ruhande rwawe uba wimva neza biragutuma ukina urukino rwiza rero criticism kuvuga ngo nizimukorako je ku ruhande rwanje navyo nemera rero ku bwanje uwo Vinicius twabonye dushobora kuzomubona ikindi gihe mugabo sindiko ndamuvuga ngo Vinicius ngo tushoshe tumubona ku rukino bazoca bakina na Kylian Mbappe ahubwo Xabi Alonso aracafise akazi ko gukora ko kwereka Mbappe na Vinicius ko bashobora gukinana hanyuma iki kintu kikagumaho cyuko Vinicius asanga mu rukino acisanzuye ndetse na Kylian Mbappe agaca kina yumva yuko rukino arukina yisanzuye okay kabisa nuko bimeze kuwitwa Vinicius Junior umunyabrazil novuga ngo nkuko munsi weje novuga ngo yerekera kwiza no wanashaka n'ibitsindo bishika 106 agikubanganya n'uwitwa Gareth Bale ko n'umukino uvuga ngo yitwa Gareth Bale ncugiye kine equipe ya Real Madrid nawe nyine yavuye muri equipe novuga ngo ya Real Madrid amaze kubatsinda ibitsindo bishika kuri 106 ariko kandi uwitwa Vinicius Junior nyene ku munsi wejo inyuma yo kwakaturavuga ko kwamabaza iki nyuma y'urukino babada timbege kindi ntavyo bishika kuba bikorera gukora akavuga ati nta kibazo kihari ariko kurundi ruhande uwitwa Vinicius Junior anovuga ngo bamubaza avuga ati equipe ya Real Madrid ati ni novuga ngo ati niyo equipe yanje mu buzima bwanje yongera avuga ati kandi ndizeye yuko negerezwa kubandaniriza muri equipe ya Madrid imyaka n'imyaka muri no equipe ya Madrid ati kandi je resterai ici pour toujours woninde nuwitwa Vinicius Junior iri jambo gerekana ko Vinicius Junior afise n'imiburiburi ico ariko ara projecta canke se avuga ngo zohaguma nubwo biriko biravuga ko ashaka kwava n'ibindi bitandukanye by'imishahara bigorana kubijanye n'amasezerano ndetse no muri Real Madrid nabonye umenga bisa n'ibiriko birabarambira ariko mugabo binyereka ngo Vinicius Junior afise projet zo kwigumira muri equipe yande ya Real Madrid oya Vinicius Junior numwe mu bakinyagerageza kwereka ba navuga abafana ba Real Madrid canke n'ibinyamakuru byinshi bigerageza kuba bimukritika cyane kubijanye no kuba yifuza amafaranga mu Real Madrid utagiye kubunamuha mbere bikanagaragaza yuko Vinicius Junior ari muri plan zo kwifuza gusohoka mu Real Madrid ariko we agerageza guca mu mpande zose kugira ngo abemeze ko jewe Vinicius Junior ndo wa Real Madrid ibihe vyose uretse no mu majambo gusa avuga ntari ku rubuga rwe rwa Instagram uzosanga yanahinduye udufoto aho usanga yanashize aga profile afise jezi yo mu Real Madrid ivyo bitari ko mu minsi mikenye heze ku rukino rwa Pachuku bunyine abereka ati jewe nduwa tugenda duheraheza mu majambo make Gonzalo Garcia ku munsi wejo yigenje neza yongera kandi amaze kubatsinda ibitsindishika kuri 3 na passes na kwitsindo bishika kuri 3 bibiri na passes zishika kuri 3 WhatsApp mu nkino zitatu uno Gonzalo Garcia mu majambo make tumwitege kwiki Real Madrid nimaze bisikira avuga yuko itegeza kwirondera umukino uvuga ngo ameze kuri Caribe nk'witwa Joseru ubwo Real Madrid Gonzalo Garcia siwe mu nimero 9 arakenewe muri equipe ko tubona ko akina mu myaka 21 je nabonye Gonzalo Garcia nyene ari wa mukinyi bariko bararondera kuko ubwa mbere na mbere aracari jeune aracari mutara cafise byinshi byo kwiga mu kibuga kugira ngo develop ikijanye no gutsinda ibitsindo ndetse nanabonye n'ivyo bitsindo wanashima afise n'uburyo bwo kubitsinda kuko n'igitsindo yatsinze ijoro ryakeyeye cari gitsindo novuga ngo cyogoye abasatirizi benshi ndetse na Vinicius Junior Kylian Mbappe usanga kiramunaniye kuko ni ca gitsindo casaba kugitsindana ubwenge kuruta kugitsindana ingufu rero uburyo atsinda uburyo yideplasa mu kibuga cyane nivyo vyerekana kuko mu ataka mwiza abegwa n'ibintu bigera kuri 2 ahanini arabegwa n'ikintu ca mbere citwa déplacement mu kibuga ahantu hagarara kugira ngo bamuhe imipira ico ni cyambere ikigira kabiri ni finition nico kiranga mu ataka ivyo nivyo bintu bibiri bikomakomeye biranga mu ataka déplacement mu kibuga na finition ndetse no musore aramaze kunyereka ngo déplacement no muhamano tagira nko kuri 70 kwijana 70 kwijana ka 30% no yamuha hanyuma ikijanye na finition na cara cafise byinshi byo kwiga mugabo urabona yuko ni wa mugabo azi neza ngo ninagera imbere y'izamu nibiza kusaba gucenga abakinyi babiri canke kumanza guhagarika umupira kabiri ariko mugabo ndatera ndondeza mu izamu nivyo nta nkino zikomakomeye zirenza arakina kugira ngo ashobore kunyemeza ngo azoba umukinyi ateye ubwoba muri ino sezo kwa Real Madrid ariko mugabo aramaze kunyereka ngo nimba Real Madrid bipfuza umusatirizi mwiza wo kuri nimero 9 baramufisi wabo yitwa nde Gonzalo Garcia ariko n'impano igifise byinshi byo kwiga kugira ngo ikure ibandanye imenyera gukina inkino zikomakomeye ya nuko kabisa